Ndabaramukije mwese bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV. Ndabaye bwakeye namwiriwe aho umuntu wese aherereye, abari hafi n'abari kure. Muri uyu mwanya dufise umutumire wacu umuvyeyi, twagomba tubanze tumusabe muri aka kanya atwibwira uwo ari we. Twibwire izina ryawe. Amen. Ndabaramutse mu izina rya Yesu. Amen. Nanze ni Filizeniya Nyandwi. Inde? Filizeniya Nyandwi. Imana yagiriye ubuntu. Abasenga ku iparuwasi y'Inyesonga ku Sitikoni bwa Maramvya. Rero isomo gushimira Imana, ndashimira Imana ko Imana yaduha. Imbere yuko duhuga ushimira Imana, bashobora kubanza gusenga mu kanya gatoya usengerera umwanya. Duhuze usenga. Turagushimiye cyane Imana yacu iri mu ijuru, turawukengurutse umwanya mwiza ngo mu gitondo saa 3 turi hano. Wakoze ko tuzigamye naho Satani atega ibitego gatse no hino, wakoze kuturinda. Cyo kwa ibise ni vyinsi, wakoze kutugaburira. Hariho bese babanza kwitaba Imana, mugabo natwe twatanze imbere yawe. Tuzijwe usengerera. Turagushimiye cyane Imana mu ijuru, kugira ngo tuzigame hano turi. Tugiye kumvira duhezagire abo dufashe turongo watuhaye nawe mwese kumangana bose dufashe tuhezagire mu izina rya Yesu. Amen. Neza cyane. Bandanya rero utubwire cyatumye ubahana izina rya twamaze kuryumva. Tubwire rero gitumye uba uri hano. Mamba ndi hano kuri Imana kari zewe mumbabarire ndatsakure cyane kuko ivyo natsiyemo ni vyinshi. Kuko turiko turaganira zewe n'ukuri natsiye ibintu bikomeye bidasanzwe. Zewe no mu Gatolika, mugawanze nyene yari mu Gatolika, yari mu kiro mbere. Rero tumaze kuza twimutse, tutarimuka, tutaramanuka, twasengera ahantu Ingabwe. Mugabo twasengera Ingabwe kwese twari tukiboregwa, hano mwari bwakitswe. Rero ufite umwana wa mbere namugwariza umwaka n'amezi 2, watsarapfa. Maze gupfa ndagwara iyindi nda, ndamugwaza umwaka n'amezi 3, watsarapfa. Aho hose twari mu bapfumu, aho hose twagwaruza mu bapfumu, nkene tirahera n'itongo turagurisha turi mu bapfumu. Rero agera igihe atiye mugabo ngo twimuke tuva ahantu. Papa afise itongo yo hepfo tumanuke, turimuka. Tumaze kwimuka rero tuza gusengera aho twasengera mu Rumonge, ze nakomerezwe mu Rumonge. Ntikwari bwaronka paruwasi nk'amashuri, mugabo twakomerezwa mu Rumonge, ze nigiye mu Rumonge. Kunama urabe kamera bandanye. Hageze ngaho rero ndaguma ngaho, turaguma ngaho, mugenza boregwa. Jewe rero ngo avuge muhira nkavuga, ngo avuge nkavuga. Urumva nta muntu yahari uwundi. Haragera igihe rero Pastori yarakiri mwarimu Rafaheli araza Inyesonga. Rero n'ukuri aho hose hari ubukene, twapfangira ubukene. Akadugi wabo akamara nk'amezi 8, nkahera ku wa mbere gusa kundi wa mbere ngi umurara n'imimbati. Akaduga rugura akazana amahera, mugabo ntangurira akanyuzi ko gahuzu cyangwa agira ati misuka nkagumuko. Ngumunyuko rero mugabo naze nakunda Imana aririmba, nkagenda amaguru wazi nagira karato, nkagenda nagira agapira, muga nkagenda nkafunda igipfundo gatoya. None waririmbira Imana utarakizwa ukiboregwa? Aho twamaze kuza kuririmba nari nkinywa. Twari tukinywa twese twari tukiboregwa no kuri. Burya rero hariho abaririmbyi baririmba ari mboregwa? Twari tukinywa icyo gihe. Rero haragera Rafaheli aza arambwira ati vyiza urakwiye kwihana kugira ngo Imana ikuze imbere. Rero zewe nsanongera ndagenda ahantu ndavuga nti inzoga ngira ndayihebe, ndabiko Imana yo tugarukira kwe. Jewe ufuma ingarukira ndayihebe. Rero ndayiheba. Ndayihevye umwana agira 3
afise inda ifise amezi 5 nyamwana ngiye gukora ndamutereka ngaho nsanga unangasa n'uwapfuye ndamutwara kubabanye tumwana ngira yahugamwe rero afise inda mu nda wa mwana tsaguma hari kimuga ndafite ubundi ari kimuga ubundi aratindira agenda ari kimuga araho mugabo mugenzi wo kwanze yaziye akazana imiti nkavuza ukuza ku mupfumu shaka turataza n'ibitongo aranga gukira mugabo hataza ndi ku Masabo Philippe basaba hano Itagara basaba bara ku maso wa 3 basambira turangira umwana yamugaye ari nyesonga saza nta wenzi umwana yamugaye nta wenzi ati nabona uzi yamugaye avinyesonga ntika se nta wenzi yana wa mwana waza bimonzubaka sandavuga ntego ngira n'uyu sandamusohokana ndamuzanye basafata ibifungo umunsi basaba bamusengera baravuga ati nyamiti baze munsi y'igitanda yikureyo ijya miti mufise munsi uri wapfunditse ukureyo byose ndakura ndazana n'ivyo nanyegeze barabivuga sandabikura ndazana baraturira uwo mwana arakira aramuguruka barabutebera mu gatanganika wa mugabo wagataheraho nyene arihana naze ndihana turakizwa nukuri turakizwa mbere atsaba umwarimu yigisa yatsiye mutuma kwisambwe atsaba umwarimu turakizwa nukuri zewe mugabo nawe mu bihe bibi nkuko mufite yabivuze umwana arakira arabaho arongera ubundi namufite umukobwa nyene arabaho ugira kangahe gatarabaho ntaguciriyemwe muvyeyi uyu mwana yari yaramugaye yarakize aragenda ararongoragize mariyazi kubw'amasengesho none ntimwumva ko Imana ikomeye ga yemwe mugatanganika hose baravuga kabutereka ku ngoma arumwana mutoya karirimbira Imana yarakize yo mwitwarira bakamukora mu gatanganika mutaritse yarakize no kurongora yarongera mugabo satani ingera tye kabiri mugore w'inkubisi ramukubita sarapfa rero atserugawe yarongera n'ubundi nyene bafitanye kabiri rero uwo mwana wanze akiruko kubw'amasengesho n'ukuri rero mu nyuma yaho nyene nsanongera tena mugabo Imana ibonye ko turi abakirisu dukizijwe nyene nsanongera ndakwaza umwana uwo mwana aragwara ururimi rurasohoka ureko yakuka kujya kwimbwa turazana ku mudende biranka ndamukora mu mongo biranka baratsineka barafasa barama mahera mu manafte baratanga baratanga nibuzumbura ni muramvya yaguye muramvya yapfiri uwo mwana arapfira ndabona Imana ete bana rinzi Imana yana amaze gukizwa sima navuye muramvya uwo mwana aza kumesa ari mu bituka kujya kuga kwimbwa ndamuheze ngeze ku mutima wenda ndumvije ukuntu vasevuye rimwe kuraba usanga yapfuye sanamuzana mujyanga mu gitada aho nari namusizeho bari ko barampera ibiti ndavuga nsanga nibirimbira ndahora ndazinyika ndajya imbanga abantu bose bari ko baravura abaganga baraza bari ko baravura ndajya imbanga niko ko umwana afutse nyina aho nimbwa nabonye ko yapfuye ndavuga nti Imana ume kwihangana ume kundemesa kuko hamwe no hava nsanzara sinove ni muravye ume kwihangana ariko yapfuye kandi ufase Imana irafasa nukuri abana hari mu ntu bw'Imana nari guturura uwo mwana abaganga baze gufukurura barafukurura ati mufite baravye umwana ntoya ati yatase netse nekira ngo arasinziri ngo yango yatase kandi wihangana amahoro cyabagina ngo aruhuko yari mu pastor Cisahayo niyo yakora nibaze kumufobesa aramuhambisa barantekera induhuro ni mu mugabo nyiriza imodoka ni muhira ngorane ndasikamuhira turagumaho yemwe ndasimvuga nti Imana wakoze ndabasigira ntabantu ngene umwana bamuvuze ngene bamfasize kugira vyumuravye haleluya amen niho hose nagiye mbona nukuri kiganza cy'Imana irafasa yabona ari ngiri mu mubiri sinari vyumuravye ni ryari rya mbere nzayo mugabo nane kwa mupastor yitwa Yeremiya niyo yakorera turaza mukore y'abazungu turabomana ngefite ugenda rero turaguma ngaho nsarera inyuma yaho ndafite ubundi mwana w'umuhungu arabaho ndafite ubundi arabaho rero turi ku position duhungutse ndatwara yindi nda kuko mufite yamuvuze uwo mama twagenda kwipimisa mu Gasanda ugasanga harimo amahasa abana babiri abahungu gusa
ndavuga nti mpaye amahasa nabagomba naenda nabakunda amahasa z'abaduhe rero Satani ntiyambaye hafi bitsamfarwa mw'ijoro basabantwara ku inge gatoya Satani ntiyabinezerewe ubuze ngo ntiyambaye hafi hindura ku kajambo Satani ntiyabinezerewe Imana mugabo yarambaye hafi sawa rero batsabantwara ku bitaro vy'ububera nyene batsabandaza bansuritse mu gitondo baravye basanze ubumwe kugera ngaha uwo muganga ziyazi bati mbega kugira dusiki bururi twotsahe ati namukosikane burwane imiduba ntigenda tiri kwari kundezo tumusise mu rumonge tumaze ku kigongo ukuguru kwa butoyi batsabona kirenge twari kubona umuganga asebona nari mungira musinzi mugabasenzi bari nyuma yanze ndavuga nti Mana aho rero ko banzira hasi ku ndezo niko basese damu yuzuye agasasi turagenda mugenzi wanze yiga Bibiliya nyene kwa Rotsenyeka barasikaho barasira imbere barahamagara abakozi b'Imana baraza barasengera ndavuga nti Mana urazi ko nakwingize ko ndo gukuragaza gupfa kwanze nimona ko nayo yitswa nabi ibintu biri mu ndumwe yaza y'ugurundo akazana ukuboko kandi ntibari bwage basigaze musa zitatu nukubirabe ze urakuru bugabo bw'iwanze mugabo bana bataha naraho nyine ku nderutso urankara kwitaro bikuru abaganga bose bajya abapayitori basurupisiyo baraza baratsenyeka baraza gusenga birananirana wa mwana azana kugura umwe ugaza hasi kababona itako uwundi arazana ihuzu ukuboko barabona iki kitugutugu umva baravuga ati genda murondera imodoka ku basoda baragenda bayirondera imodoka barayibura ati rero tumurwara Makamba nsanga Bujumbura kuko niho bakora muri bari bwakore Imana yo mw'ijuru Yesu asimwe aho hose nari hejuru gatanu va mu gitondo ndiyo nyene abagabo batinda baranta baraheba ndabona impamagara y'abasenzi mugenzi wanjye barunguruka akazasubira inyuma agatsarira nibega kurira Imana yateguye ico kiba raba bana basigaye zo barera kandi tuzungurikiza amosozi baze bansengera basenzi bose baraza barakorana byama mugabo hatsaba umwe sinzi ko kiriho y'abapasiteri ngo yava ruguru ku Muyama batsabaraza tereka zenze ku rusengero batsabaza ko barasenga umwana umwe taravayo abaze kuzana imodoka umatayo mwicunagira muramuzi yavuye kwizana iyo modoka bamaze kwisikara ku bitaro nyirati mu muzane hagenda abantu bane gusa n'abazota batatu kuko hari akiri mu ntambara batsa umwana wose manze murindire uwo mwatsa aravayo savayo yera dere kujya ku rukaratasi mugana mona hari kara samba kureka ugira kabiri asazana inyo barafirigita ngira kuva saa 2 gushika saa 6 ico umwana abasenzi bariko ndavuga nti Mana kizuti ngo bwanze babana baravayo bagabo umwe baziye bamaze kubatiza ngo baheze kubatiza dukura tsarahwera butoye basamuka mu masine censa ngumaho ndaho ya misa muzazira kuri mwana baramunzanira umutama yakoze umumvure igikuvure isakosi amaraso samuzuni mu gataro amaraso samuzuni mu kama mu gitondo atarapfa sando gukonyene sandaduka tuza kwibubera ndaguma nti Mana sikoze vyose vy'Imana yakoze ivyo kwakira Imana hamwe no kubuzima ndafyimba amaguru ndakama amaraso ndavuga nti Mana hamwe wonzigama nzogukorera kugeza gupfa kwiwanze nzogukorera kugeza gupfa kwiwanze niri zuwo umwana wese ngira nimba ukenye gusenga Imana nimba uzifite urya ntumenye iyo bizanana wihangane rero nukuri ndaza mu ntambara zitorose ndagwara nyuma yaho yeme ndafitara umwana w'umukobwa ndamuronka mu nyuma bitagoye mbwa bari banyandikiye kuza hehe Makamba rero ndahamagara abasenzi ujya mufite baba Marina ramuzi bakamubaza bankurikirana kuwa Mungu nsabwendoza ku rusengero sandagenda ndavuga nti bana b'Imana ezo kuwa mbere ndozi Makamba mu nsengere niyo bazuza kunkora umugenzi ati none ahabutsa mugenda amahera ni make irakizibiri zirabakurayo ingira ziradukurayo hageze mu ijoro njyamye cyane fikira kize ngo pa cyane mugabo harabaye vyuko ndabire umuntu ntore Marine azasengera kuko hari ikintu mvise kimenetse kuraba ko watesana cyo ngamba umugenzi gusa rero nurutse gatoye kunurutse ko
natsiye mfite aho nyene mwana w'umukobwa nkaba wamwa ndakwise niyo masengesho miserine kandi Imana itsimagarikira nyene ubu nyene ndose abumuhereretse kandi byabaye ivyo nyene yabayibonye kuko ndaruse ukeza urakoze muri abo bana 12 mfise abana ndwi mba batanu bose ko bagiye rero ndagumaho mu buzima nyene bitorose ndagumaho turagwaye intambara y'abana turagwaye intambara muhira ndongera ndagwara tena ndazibucumbura abo bakozi b'Imana abo bavyeyi baza kunsengera basanga muhira ndamara amezi 6 nkita umwana mutoya nkita umwana mukuru amezi 6 turagenda gucumbura baramureka nako n'amata yo mu icunda baramureka barabura ikintu na kimwe Yesu asimwe barabura ikintu na kimwe ngwaye na kimwe cyati natahe muhira muzo masengesho cyane gahese muhira nditsira vyimba iruzura abasenzi barayeho birigwaho baga mu gitondo isaha 4 niho natera igise cibuye n'ubiryo buye naribitse ndarivye gisare naribitse rya bamaze gusenga bagafyonda ryapirutse kujya kumwambi isare ndarifise naribitse ngobavuga nti mara mu ijuru yabwe icubahiro naho ndofirira ngaha amugasakosi nabitse ndorisingire ntahe uze nkanda rimwereke ko ryamvuye mu bantu bose babo none ga muvyeyi uvuze ngo wavyayibuye ibuye uracarifise narifise n'ukuri iyo ni ntahishitse isare n'amaraso ariko vyatananye uvyaribuye hanyuma ukabukiriho ndiho n'ukuri ni Imana bandanya ndarifise naribitse bandanya ndaguma ngaho nkaguma ngwara nyene nza kwa muganga bakabura ingwara ndagwara nyene ico gihe nyene mu nyuma ndagwara umwana baramutuma numva ngo imboga mbisi baragera mu bongo aziye se wiwe yari karakuka amase y'impene sabati yo papa ati wabonye ikiyogira kike mama ati iyo nzu kingana imisozi papa ngurabe ntayo yabonye naze ntayo nabonye nikamwe ntayo nabonye rero muri iryo zoro naraye ngwapfuye abantu baraho gusenga Imana ico gituma zewe naho twatwe ngatugera itagara n'amaguru nemeza nkagenda nico gituma bwaje naho bwaje twopfa ngatugera inyanza rake n'amaguru no guma ngenda kuko Yesu ndamwemera Yesu n'umugabo zewe ku munsi wa 6 so nkora nukumesa nukurondera ingurube saita ngiye kurusengera uwo muntu agoza nagora ukwenda guheba nkavuga nti ari ibi urubanza rutanyoroheza nabona nzabwira bingora ndaruheba nkaza gusenga Imana cyo gituma ni hayihandi ukora kubanza kuwa 2 ku rusengero kuwa 4 gutegura kuwa 6 nukumesa nukuza kwishuri nta bindi bintu Yesu asimwe amen umugezo wo kwanze aguma gwari intambara n'abana aragwara intambara n'abahungu mugatukanesa ngiwumva uwo muhungu ntaguciriyemo muvyeyi mbega uvuze ko umugenzi we waguma gwana intambara n'abana ni nukuvuga n'abana batabumvira canke bumvira abahungu umwambere bara abantu babakozi b'Imana ababwiza batunga bajya bakibuyogo abantu bose mu rubona batevye bamutegerera amahera baramuteka bagira ngo ze hanze nta kintu na kimwe bari kimubikana n'umugore yaramwirukanye afite yafye 4 umwe yaramwirukanye umukobwa we barahitsera umukobwa umukazana araho mugabo wa mukazana wanze navuze ni ukuri hakuru yamandagwa intambara yizo rukubitwa fata kayiruta iwanyu bazovuga umwaka nazoga myaka 2 aratanga bakunda gusumukazana nta na kimwe mugabo turamubwira ritongo ko vye ko abana babiri batwanye iwabo nabo numwe aza kuza kuri ego muvyeyi umenye ko abana boro barerera ubarere yiye umenye ko bakuze iteho ryasa urumva muvyeyi intaye yawe ni ndende reka tuzorondera uwundi mwanya kuko bikuru twabyumvise hanyuma tuzorondera uwundi mwanya igihe nagarutse bisinzo bishira muri umunsi igihe nagarutse twongeye tuvuga igice ca 2 ariko rero ico numvise muri intahe yawe Imana ifise ubushobozi Imana yaragutabaye iyo Mana yagutabaye ikagutabara mu gihe wari wibungenze kibuye ukabyara ibuye Imana ikahaba niyo izogutabara ku bana bawe ifise ubasho gutabara n'abana bawe bagakira bagakizwa
iyo ni Imana ishoboye rero nagomba muri aka kanya imbere yuko turangiza usenge Imana ushima Imana ku bitangaza yagukoreye hanyuma uce usengera n'abandi bari mu bibazo tuzijwe mu kanya gatoya. Rero ndagukengurukiye Imana yacu yo mw'ijuru, ndagushimiye ku mwanya mwiza maze hano, ndagushimiye ku byo wankoreye byose, ndagukengurukiye mu byo wanzigamye, hanyuma abo bafise ibibazo nk'ivyo nari mfise ubahe kubatabara kandi ubigise kugira ngo bamenye kuri Imana ubaho kandi ubuhembura abasonze kandi ukabakenye kamwese abanyotewe tugusevye bikeye vyinshi ubwenge mu bibazo bizageragera Yesu. Amen.